Wamba. Muri. Katura ko nozi vyo. Ndarenze man. Sasa Ado. Sometimes you chilinza muhira, sivyo? Nubwo ayo buzorukora. Nubwo ayo buntu nyene uruvuga ati no munsi dakeneye kuguma ndi focus kuri. Yes. Nubwo ayo buzorukora. Wiriwe muhira. Yo niriwe muhira, literally like atari nk'ibintu byo unayipasua sasa. Hapana, iki ni icuma ndacho kiba. Iyo niriwe home nyene ndateka, of course like nkiyogereza ibyombo. Akora utuntu nyene twa home too, but most of the times nyene nkiyofise nk'ibindi bintu uva kubivaye n'akazi nkora. Ari usanga nyene fasha umwanya nkaja kuri computer iyo ndi home and then ngasoma igitabo. That's my day. Kabisa. Urazi tukiri bato. Abavyeyi kenshi batubwira ati iga guteka, iga kugira iki ibintu nk'ivyo. Nicaye ikintu abavyeyi bakunda kwensistako. Mama yakunda kuntuma sana kuvoma bra. Kwege sasa hano twakuriye. Ewana amazi twayakura ku birometero nka 5 wallahi. Imagine. Ewana ugakubita ikibido ca veri. Turabona hari ibido by'amaritiro 200. Kubita ku mutuka genda ugatutondera amazi usanga umva twakuriye hano mu nkambi tu. Urumva usanga hariho nk'abandi bantu nka 50. Barindiriye kuvoma nabo. Umurongo w'amabidugera hariya. Kabisa. No twiza makata rero sasa yo guca kubara. Bitu yafye naye. Nifye. Wari muri baba bantu usanga bafise nk'amabido abiri. Man, umva mutama rero mutamano yari umuntu nyene ya technique utuntu. Sasa mutama yaraguza yarageza haragura akagari. Canda yiga rero. Imodoka. Igari kinga. Iryo kinga nibyo nagenderako. Sasa gakubita ugasanga mutama mfise imyaka 13 ugasanga ndafise igare riko ibibido bigeze muri 4 5 6 ukanyaga muwasese ntabwo ufite na kabisa ngena nkazana amazi ariko nyene ikintu baguma bampondera mbira no kuyerera umva naziragenda ngakora ibindi bintu byose agacenja kuyerera bras ku materi ya football canke uri wa mwana yerera mu bintu nyene twaragera tugakina karere umva ko twatama dutevye mu saa 10 saa 11 tugakina karere no byo mpira wa karere tugakina hama tugenda tukicara tugatera ibitito inkuru bla 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 ibintu nk'ivyo onye hama ngaca ntanevye bana ngashikira ku gitimo cubumesha wallahi papa au mama mama no yakubita fo Ado yanagoye sasa rero rufite yuko naronse rino bakwe byo gucininga nawe navuye iyo mvuga ati reka nje kumura Ado Josan ducininga Ado Josan ari mu bantu unakujaga kimya ukaca wisubira kimya rero umuntu ataronse umwanya wo kuza mwirigwane kiragoye big man yeza ubona gute duhenginze out no vya duhenging utanse sino let's go. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, ibintu ni fresh sana kweko ni ya Friday yo kuryoherwa, ya vendredi yo kuvibinga, ya Friday ya pop. It's all about hanging out, kabos for real. That's my name. It's another fresh Friday. Ni ya vendredi nyene ituma wiga, wunguka ukamenya na byinshi. Uyu munsi numva mfise umunezero mwinshi kubera yuko namwe ndamwumviriza kuva long time. Namwe ndamukurikirana kuva kera, namwe nkundi ibikorwa vyiwe mugabo right now bice ku screen ya Jimbere magazine. Turachileza tugomba tugira ibiye bimeze neza ndi kumwe na Ado Josan cyangwa mwite original ndaryohewe cyane gose reka ndakubwire amwe mu mateka utobuzi kuri Ado Josan ni Ado Josan amazina yahawe n'abavyeyi yitwa niyo kwizera Adolphe Joseph. Ado Josan yavukiye Ngozi akaba yavutse mu mwaka wa 1991. Ni Ado Josan nyene mu buto bwiwe yarakunda gusenga aho yakunda kujana pa wiwe kuja gusenga ndetse ni zimwe mu ndirimbo nyene zo mwishengero yarakunda sana kuziririmba. Ni Ado Josan no kubwira neza yuko mu buto bwiwe nyene Ado yari umwana w'umuguruguru gose niyaguma hamwe. Murazi yuko twese twama duca muri iyo period mugabo Ado Josan bakubwira yuko we yararenze igipimo. Ni Ado Josan right now no mu docteur no muganga akongera akaba no mu entrepreneur. A part de ça Ado Josan ndashaka kubwira yuko no muririmbyi wo Murundi wo mu diaspora twishimira cyane afisa ama hit song menshi atandukanye. Ni Ado Josan nyene ugiye kuri account yiwe ya YouTube
uraza kubona indirimbo yitwa Overdose niyo ndirimbo yiwe ya mbere yagiye kuri account yiwe mu nyuma arasohora ma featuring atandukanye ari kumwe na Kiriku ari kumwe na Double J ari kumwe na The Legendary Big Fizzo indirimbo imaze kwiza more than 1 million views ni Ado Josan nyene niendelee ama nisiendelee reka mbandanye ni Ado Josan nyene right now afite indirimbo iri kuri account yiwe kiri shasha indirimbo imeze neza irimo ubutumwa buri deep gose indirimbo yitwa bararindiriye my people nkuko musanzwe mumenyereye hangout miss yose ni full of vibes kubera yuko ni ya Friday nyene yo kugira ibihe bimeze fresh sana ndagusabe mu cubero cawe tumwakire original Ado Josan hamwe na Karoro kenshi tumukomera Big man. What's up, bro? Umeze neza. Ndashima jana. Ado, wallahi nasikia na furahi sana. Wagwan. Numunezero ni original. Ibintu ni original. Original, yeah. Kimwe mu mpamvu gituma ndyohewe nuko uri mu baririmbyi. Naho uri mu diaspora, uri mu baririmbyi twama tubona miss yose. Uri mu baririmbyi umwaka udashobora kurengana tutabonye igikorwa ciwawe uri mu baririmbyi ugerageza gufata ibendera ry'umuziki w'ikirundi ry'umuziki wacu hariya mu mahanga ukawushiramo akanoti kawe kenshi kugira ushobore tubandanye tubona isanamu imeze neza mu muziki wacu. Yep. Kwanza reka mbere haha uramvuze ibigwi bro. Ndakuvuze Ewana introduction yo ni minota 10 ibazera y'abandi ko ndakuvuga udahari nge kuko unabaki muna wica ko gose reka nigeza kuzuravuga umuntu ataragenda ni fresh sana. Yes, so like jewe of course ndagerageza kwa kuzino kenshi gashoboka actually andi umuntu abishoboye I appreciate because ndizira anyway nkaba nkabandi ngaha all the time but nawe urabizi nyene afisa kandi kazi hari so ngerageza uko nshoboye kose kugira ngo mbashe gukora hajya managing and balancing ngaha mbashe no gukora hari kubera iki original iri jambo original ryavuye kuri literally natangwe mvuga ngo I'm original Burundian boy not made in China. Nice. Like muri I think ngitangura umuziki ngitangura kuza kuyereka abarundi nkoze indirimbo yitwa buke naririmbye Kinyarwanda cyinshi cyane gose so abantu amakuru yaciye kirekana cyane gose ko ndi umunyarwanda kabisa. So I was like no jendi original. So kuva ico gihe naciye ngora original your slogan ya original so I'm original Burundian. Still now uracari original Murundi. Yes. Okay, reka ndagwe challenge sivyo turashaka kumenya ni original izahe Ado Josan afise sivyo uri original Murundi kindi kintu uri original ndi umuji kuba jibanje ndi OG. Okay, top 5 cha gatatu cha gatatu ndi original to myself. To yourself. Yes, cha kane the original to my family. Cha gatano cha gatano and OG too. The OG too. Respect big man. Cheers. Cheers kwanza. Watubwiye yuko watanguye abantu bakwita umunyarwanda siko turazi neza yuko iyo umuntu misi yose atanguje ikintu ciwe abagerageza kurondera identity yiwe ivuga ati uyu ni naka sivyo mu muziki biragoye kuko ni benshi bamavuga ati nakaririmba nka naka byagufasha umwanya ungana gute Ado kugira uzane iyo identity yiwawe ya nishoti ya takina vibe. I appreciate a lot the way you say identity yiwawe byagutwaye umwanya ungana gute Ado? Bro, so kasubira inyuma gatoya right subira inyuma gatoya muri 2016 ntihenze twahuriye na Fizzo muri Sweden. Okay. Fizzo nyene big Fizzo so namubona gucyanya nk'umu legend and I had much respect for the guys. So like duhure muri Sweden arambwira ambwira dogo vipi kwanza urumva ndamwandikira kuri Fibi ngamubwira bro vipi Ado uri muri abantu usanga bandikira basani naramwandikira sana iyo moment wareciye ego sana wandikira basani ngamubwira Fizzo vipi naenda shaga ndakunda umuziki nawe mbese ndashaka kuyakwega bro ati ndakunda umuziki ndakora urumva yarakujya sin cyangwa ari wapi Fizzo aranyishura yarakwishura abantu babiri banyishuye n'abantu babiri Fizzo na Kido. Nice one. So ndabandika yari kigiye cha Fibi nyene twabwataje mu bya WhatsApp
na Instagram n'ibindi. So like Fizo vipi ndakunda umuziki, nkunda umuziki sana kandi ndakora ico gihe nafise ibindi bikorwa namaze gukora namaze gukora zindi. Abwira ati bro ndashaka ungira inama. Nico kintu cya mbere niba navyibuka ico kintu cya mbere namusaya abwira ati namubwiye ngo nshaka collab cyo ngira inama. Niki kintu ushobora gukora kugira ngo ntere imbere. Literally like umuziki wacu utere imbere. Arambwira akora uko ushoboye bandanye ukore ni fresh. Then chadura muri Sweden. Bro yaraje antapinga ku mugongo gutya. Nagico gihe natumiwe na ambassade y'u Rwanda yo muri Sweden. So nagiye nk'inshuti y'u Rwanda. Ariko nagize ndi umurundi. Nagiye nk'inshuti y'u Rwanda giye ku entertaining abanyarwanda bari muri Sweden. Ewana umuntu igaraje antapinga ku mugongo gutya yavuga ati what Fizo wamenye utekarije. How like ijo get after show muri Sweden nyene ndavuga ati wamenye utekarije. Avuga ati dog nyene twaravuga kandi ibintu ukora ndabibona. Like Fizo n'umuntu ewana ni nk'umusniper. Iyo umuntu ukoze arabibona, right? Nico arabona gusa iyo hageze igihe kandi iyo mukomye arapostinga. Yes, so inyuma yaho then like arambwira arambaza ushaka umuziki wo gukorera abandi nambwiye ati ndagukorera abarundi nambwiye ati niba gukorera abarundi ukakorera umuziki hano atari ukwiye kujya mu Burundi uje kweka abarundi mpuye na Chameleone nawe ambwira uko nyene. So like nariyumvireyo mbere ko nje mu Burundi je ndi umuntu ndakunda gufata umwanya nkakora research nkakora ka research gatoya nkakora analysis. So igihe narinze kuzino nayicaye ndumviriza sound z'abasani bose cyo gihe baroriro ba Satbi bari on trend bari kuri trend ba Rarijo ba yoya yobana flow exactly hajya ba Olga ba Shani Queen wundi cyo gihe like wundi cyo gihe hari literally abasani benshi by Marisa exactly. So ndumviriza nsanga yuko abasani bose cyo kwa groupinga muri nuzaza tatu ku bwanje. Nasanze dushobora hariho abakora hip hop ico gihe trap ntiyari bwaza. So hariho hip hop hariho R&B hariho na gospel. So nuvuga ko muri R&B wumvirije ico gihe like Richard na Double J ngo none yaratanga gukora za ndimbo ziwe za kijya gihe wumvirije Satbi Double bande style bayo style yari same kandi wumva ukuntu baririmba ukumva bose ni hafi cyo kimwe. You understand? So I was like ni gute nshobora kuko wumvise nk'indimo nakoze ubwa mbere sound yaje ntari meze gutya ndavuga ati ni gute nshobora kuzana ikintu gishasha muri market. Okay, indirimbo arimba before sound ntiyari meze nk'ivuso before arimba nkandi wari ufite umuntu uvuga ati ndakeneye kurimba nka naka before nagerageza kurimba nka ba Asha ba Chris Brown papa kwamka ibaze kumubona ado ari mu mayinu z'ama Asha nyene R&B y'ubugesera. Sasa it happened so that like nariyumviriye ico gihe like ndiyumvira ndaraba sound ndagenda ndumviza bro narumvije umuziki wose ubaho ba Ferakuti bande like ariko naje gusanga hariho umuntu ngaha mu Burundi afise sound iri unique naciye nkunda Chancho Hamisi kabisa. Wujye uzumviza ujyanje ni rya Chancho harimo akagomba gusa twese turirimba umugabana nice literally like it's ni jwiri nk'ijya bass ariko riri deep right but navuze ati sishwa kugenda sounding nka Chancho I need nkene ikintu kiri unique kabisa. Then cyo gihe naciye ngenda ndumviriza na jazz biki just ndumviriza R&B Afrobeat cyo gihe bari ba Davido no bariko baraza nakunda Wizkid nakunda ba Ice Prince ndumvirije everything but naje kugera kuri style y'abanyamerika yitwa country. It's country music. So like ni ijwi riri deep ariko rifise uniqueness kandi rifise buzz. Exactly. So nariyumviriye ndavuga ati so what about ngerageje kuririmba sound iri ntozenye iri bass ariko ikabirimwo country ariko nkaca ndayigira Afrobeat. Urabona nkaca ndayishama Afrobeat hamashe nongezamwo vibe y'ikijamaika ariko sindirimbe muri ntuza muri flow y'icyo muri Jamaica ariko ndagishyire mu Kirundi. Oya banvodari oranlo give me that like ijya vibe nyene bi Kirundi ndiko feeling
so uze wumva indirimbo zanje zose uzosanga harimo akantu nyene karimo ragayish kabisa, karimo ragayish ko raga y'ikirundi regera none nice ntagenda kujegeze ibyo bintu ndabi bisaba nawe bile so harimo ragayish, you understand? So naciye ndicara ndakora sound iri unique, nashaka sound iri unique cyandaza rero cyanditse mu Burundi cyandatanga overdose. Nice. Zagufasha umwanya ungana gute kugira wige kuko abaririmbye mu Burundi bivanye kuri bamwe maze kumviriza tumaze kwicarana usanga birabagora kugira ashobore kwitahura avuga ati jereka nzane touch imeze nk'uko sivyo. Ndibaza yuko kiri mu bintu bituma industry yacu idashika ku makona menshi atandukanye kubera yuko ugerageje kuraba za Niger usanga umwe wese afite touch yiwe afite touch. Wowe byagufasha umwanya ungana gute? Eske muri uwo mwanya wo kuriga touch wawe waragiye mu ishuri? No, sinigeze nja ku ishuri. Wavyigishijwe naravyigishije wenyene, nakoze research je ubwanje. Erega ishuri rikuru burya si n'ibindi, ishuri rikuru ni wewe wenyene ubwawe. Iyo wugurutse mu mutu ugashaka kwigira ku bandi bantu ibyo abantu bamaze gushikako literally ni naryo shuri rikuru. Ku ishuri ugiye ku ishuri baguha practice, numva ni practice uzorabe ivyo wewe wize n'umwana ariko ariga ubu nibyo ariko ariga. So ibyo si shuri, ibyo ni repetition, nugusubiramo ako kantu rero ka repetition ko uravyo nugusubiramo bro, ni repetition nugusubiramo, but like you giye ku ishuri ugiye kurondera ikintu gishasha. That's niko kwiga. So byamfashe igihe cy'umwaka and then like aho naje kumenya yuko sound nayitoye neza muri 2017 cyo gina ko ndakora indirimbo ya Big Bro. Big Bro wanje yaragiye kurogora, so ndakora ko indirimbo y'ubukwe bwiwe and then turi muri studio cyo Chameleone yari yakoze show muri Finland and then namubereye open mic acaza bukebwa muri studio ndiko nda recording iyo ndirimbo bro. Akimara kumva sound wenyene yaciye abwira iyi ni muri ukuri kabisa, yaciye abwira abantu uti gira pause wenyene Chameleone amaze kumva sound gusa, ntiyumvisha indirimbo, ntiyumvisha amajambo, amaze kumva sound gusa nk'amasegonda 10 yaciye ati gira pause, acabaza ati uyu ninde. Nice. So habwiye ati ni jewe uruwaye, habwiye ati ndumurundi, acaragira confused n'umunyarwanda, habwiye ati no sindi umunyarwanda ndumurundi. Cyambwiye ati uzi jambo yambwiye ijambo rimwe, ambwiye ati we petit ufise sound y'amahera uri kurafina n'amafaranga. Wallahi niko yambwiye. Aho hari mu mwaka wa 2017. Okay. Haraza no mu Burundi bataramenya. Okay, ufise sound y'amafaranga uri kufinata n'amafaranga. Yes. Iryo jambo rirakomeye cyane, especially ku muririmbyi nka wewe sivyo. Uri kurigira ko gute y'amafaranga yakubwira ubu tugeze muri 2023. Yes. Uramaze kuronga feedback y'amafaranga biciye ku jwi ryawe cyane gose burya ikintu ntiyambwiye amafaranga ari ntuze, ubwo yarambwiye cyambere cyo yarambwiye ati ufise umva ni urafise abana nko ku isoko, ugiye ku isoko ugatusanga abantu benshi bandi ibintu bisa ku isoko, ariko buri gihe haba hariho umuntu wawe buri gihe amaza. Urumva iyo ufise ibyashara ukabitwara ku isoko hari ibindi bikwiriye hari ku bindi ku isoko, hariho ibindi byashara ukwiye kugaragaza ko ibyashara byawe bigira iki biba bifise visibility. So nico kintu yarambwiye ati wewe ibyo ufise ni ibyashara, ntiyambwiye ko ari amafaranga, yambwiye ati icyo ukeneye ahubwo ni ukubigira iki. Umva yambwiye ko ndafisemo nk'amafaranga, kubidandaza neza kugira ngo uronke amafaranga. Nice one kabisa. Umuziki ujanye n'akanoti. Yes. Umuziki ni investment ikomeye cyane. Gose. Ado wowe waraje mu muziki ego overdose irasohotse mugabo uko iminsi yakiragenda waje muri touch y'ama featuring. Yes. Kandi waje ku ma featuring azimvye. Vuze featuring azimvye featuring n'abantu tuzi bazwi bakomeye. Yes. Si ya featuring y'umu underground cyangwa y'umu upcoming y'umuntu azwi warakoze Infinite hamwe na Mr Blue, ni legendary muri Tanzania, na kanoti uriwekeza audio video uriwekeza siko. Ndifuza kumenya Ado amafaranga umaze gushira mu muziki wawe. Wowe mu entrepreneur. Amafaranga umaze gushira muri uwo muziki wawe sivyo? Wibaza yuko umaze kugarukana yangana gute? Amahera liquid money, like liquid cash
liquid cash ndiyaza yuko bivanye nuko like nta ma chance menshi gira gukora ama concert n'ibindi. Liquid cash ndashobora kuba mburamo nka mu mafaranga maze kugira invest. Liquid cash bivuze in cash ndashobora kuba mburamo nka 10% y'ayo mahera. Okay. Kugira ngo nshobore kukwiza investment maze gukora. But amahera maze kuronka atari liquid cash amaze kuruta ayo maze kwiza cause I'm a brand maze kwibrandinga ku buryo I believe mvuze ngo nkora ikintu cha original I know I can sell. Yashobora gusohoka kuri market, right? So no kuvuga yuko potential money amahera ari potential atari liquid cash. Amahera ari potential ndayafise kandi anytime anyhow even in a project ndimwo anytime umwanya wari wose ndashobora gutanga kuyinjiza. New generation dufise right now bararira kubavuga yuko nidufise amafaranga kugira dukore bijya Ado Josan akora. Yes. Iyo abadufise akanoti turashobora gukora bijya Ado Josan akora ndetse n'ibirutirizaho. Upcoming yoca mu nzira izayo even if adafise amafaranga lakini umuziki wudandazwa. Icambere coco amafaranga se yakora byose. Mark my point. Amahera si yakora byose. Number one, art, umuziki nka art. Si talent, samahera, nivyo byose. And then kirenze ko byose kongeza ko discipline. You understand? So no kuvuga yuko like ufise talent ukabutazi kwidandaza. What happens is this, uragira talent kagupfira ubusa. Ufise amahera ukabudafise talent, nabyo uragira amahera ukayagumizeshira mu muziki kagupfira ubusa. Ufise byose udafise discipline ubigitandera. You understand? So no kuvuga yuko like nuwogira amahera basi je nta namahera mfise ushima nashi. Ntayo mfise. Ayo kujya peut-être ndashobora kuba ndayafise ariko nta mahera. Nayo gushira mu muziki. Ayo kuba nogira invest ndayafise. But ubumva yuko yo afisa amahera nkayo mfise yokora ibirenze byo nokora. That's okay. That's fine. Ariko no kwifuza yuko aba yafisa ayo mahera yokora basi nk'inshuro zitatu ibyo nokora je. You understand? Ariko ikirenze ibyo no kwifuza yuko imbere yuko mugihe abona yuko ayo mahera atayafise imbere yuko aja gukora ibyo bintu banza rondera ayo mahera kugira ngo nawe niyaza azoza afisa amahera kugira ngo abashe gukora ibyo je namaze gukora nibyo niko ndakora kugira ngo azoza birenze. Experience ufise mu muziki Ado. Wibaza yuko music yacu tudashizemo akanoti twogera kure. Amafaranga twayashize bipfira. Amafaranga twayashizemwo ahantu bipfira dukwiye ikibazo nuko tuguma tugwana no kujimbere. Aho ntitwicare inyuma ngo basi tuzofate conference nimwe abaririmbyi bose twicare dusubize inyuma duhere kuri ba Chanjo, kuri ba Africa Nova, kuri bahaga. Turabe like umuziki wabo bakoze warumeze gute. Not just muri art but kuko urabona bo iyo baje bakritiza art yacu ugati abahungu imyandikire yabo muri iminsi ntimeze neza urabona kandi ariko baraza bakana dutera intege ugati mukora neza ni fresh. So dusubira tukaja kuri tugasubira kuri ba Chancho, kuri bande tugije kuri ba Kidumu, kuri generations aba Fizo natwe turiho ubu. Literally ugiye kuraba dukwiye gusubiza inyuma. Dusubira inyuma turabe dusubire umva for example reka ndakubwira akantu k'ubwenge bro. Urabona umuntu yakoze isaha umuntu yayiko canke telefone yanjye umuntu yakoze kamvuge kuri telefone umuntu yakoze telefone buri guze ugure telefone uguye telefone uzosanga mwimpapuro, right? Izo mpapuro ni impapuro umva muri make uvuga ko ujya muntu abazanye ivyiyumviro byiwe byose yakoresheje ariko arakuriya ino telefone. So abariko arasobanura ati telefone ukora uku ibigenda gutya. Twese kugira ngo tuze mu muziki nukuvuga ko hari abantu batwitangiye imbere. So kugira batwitangira imbere hariho ntuzenya manual babyita user manual
y'umuntu yakoze yatanguye hari objective bari bafise bashaka gushika ko muri uyu muziki wacu. So uko abandi bagiye baza binjiramo bafise objectives zitandukanye. So kugira ngo tumenye intumbero bari bashaka gushika, kwaza dukwiye gusubira inyuma tumenye intumbero bashaka gushika ko n'uyu muziki wacu, niba ari amahera barondera, niba ari igihugu bashaka kubaka, niba ari kibashaka kubaka, dusubire ku ntumbero yabo kwanza, tuyihuze n'intumbero ba Kidumu bari bafise kugeza uyu munsi, tuyihuze niyo ba Farias bafise, tuyihuze niyo twe twipfuza, cyo dufata cyo umva cyo twibiraba byose, cyo dukora analysis y'ikintu kimwe, dukore conclusion y'ikintu kimwe, duce twubaka rero movement ifise objective imwe. Niba ari aba journalist, niba ari aba DJ, niba ari abaki, tumva twubaka ikintu gifise objective imwe. Ariko duhere kuri ya objective ari abajama barakoze sana, ariko turabyirengagiza today ninde baza kumva inspiration y'indirimbo za ba Chancho imbere uko aje muri studio kiragoye. No, ariko tubanza kujya kumviriza, tubaze kumviriza zo hanze. So ni naho rero ya miryango y'indirimbo zo hanze zinjire, because we don't understand our own. Umva ntituragira objective imwe. Tumaze kugira objective imwe, novuga yuko tuzomenya objective barafise, tuyihuza na objective n'abagiye badukura n'abagiye bakurikira bafise. Then tubari ni one way ewan kabisa. Target watu ifise imbere cyane gose. One of my favorite songs nkunda sana kandi muri playlist yanje, sometimes ndayumviriza kandi kenshi bikwiye. Nishoti ya takila nungoze ndayumvira muri medula vibe ubwenge bugat ukushaka kangontorora mama we bumse ni wubawe ibyo ukora mama ni yubawe banche ngende kunja na mubi ngigumira yo ase simba simbirako gumuju munyenga gumako ase mata oya mama noveko simba simbirako gumuju munyenga gumako ase mata oya mama hapo bro, ina ni hit song. Ndibaza yuko mu mateka y'indirimbo dufise za club banger, tutegerezwa gushiramwo. Mugabo je namafise ikibazo misi yose, sivyo? Yes. Kaya kanu konyene we na Big Farious nana relate idea idea ya frère yaje gute. The thing is this idea kuntu yaje literally nanakoze indirimbo ya mbere je navuga ati igihe nzokora na Fizo shaka gukora ikintu kizima, shaka ikintu kizoza ebana kize kiri giturira kabisa umuji wose bashaka bigishike n'ahandi. So like nayikumana ndo Mike nakoze indirimbo ya mbere kwanza Fizo ndayimwumvisha bona ntayi feelings nabona yuko nyene no kandi yaragwaye ico gihe, of course yaragwaye inkorora. And then after that inyuma yaho naho nagiye muri studio navuga ati ndamubwira ndo Mike nambwira ati na mureke just ko ndamuhamagara Mutama, of course like muri music has his name. So I've got to mureke ndo Mike nambwira ati yaje ariko nabonye yuko ntarimwo neza, nambwira ati mureka powe kwanza aranigwa ari je nindamukoma byumva azobimenya. So ndibuka neza like naragiye tugo turarecordinga, I mean tugiye ndo Mike atanga ten yeah ndo Mike avuga ati ibyo nibi, ambwira ati indirimbo ni nyene idea ni arambwira ngo no way, ambwira ati ico kintu zanye ntibishoboka. Ndabwira ati bro I know what I'm doing, reka tugerageze. Cyama ndamubwira ati uzi n'ikindi wewe umaze kugira ino chorus cyandashiramwo ijya part ya urumva nako ndagerageza kugira ngo ndabe basi ko Fizo nshobora kumushitura.
hama like kuko yaragwaye kabisa ntibyakunda kashobora kuza muri studio ico gihe hama candashiramo kajya oh yeah one for go down give me that and give me some more candayisiga ngahiri open candayisiga ngahiri open okay yeah icugumu uko nyene candambye ati wewe gira just this beat ni noza ni intro hamwe na chorus gusa niyaza umwumvisha ibi candagenda wico gihe umva yaragwaye so aje cyanuva ramamagaye dogo uri ambye ati ndi kuri hotel come through candagenda nashitse nsanga na verse we yamaze kuyishiramo Jendi mubi byose yahejeje. I was like aha nona menye umva iyo ubonye umuntu nkujya anya nk'umuntu afise experience nkijya nini cyane mu muziki iyo umaze kumukuba umva umuhaye content ukamuhaye sound akaba yumva nawe acayigwamwo agacashiramwo straight mutiriwe urumva utiriwe muragira kuko nyo twamaze gupanga ko dukorana n'ibindi mutiriwe umva aho deja you know yuko umaze gukora ikintu gishobora gushitwa n'abandi bantu benshi cyane rwose. So ico ge namenye avuga ati this is warabaye muri baba navuga ati fiso tugisohuri fast ushuhiye gende kwiguhoga gisohoka reka ndakubwira igihe twavuye ngaha tuje Mwaro tuje gushutinga indirimbo tuje gushutinga umva sije usana ndayishuhiye nawe ubwiwe ayishuhiye kuburyo twavuye ngaha dushika Mwaro no kugaruka twumva indirimbo zibiri hamwe n'umudodo gusa nta zindi ndirimbo yashiramo imagine hamwe n'umudodo twarayishiramo tutse barakuyumva kandi aho ngo dogo ngo naho bavuga ngo barabanira ngi ni bayibanira muzosha ndayamanika ati aba presenters bayibanira yavuze ati iyi ni bayibanira ni bayivuga ndezosha ndayamanika azocha beba ndibaza yuko Sniper kubwiye congratulations kuri ndirimbo kabisa ni big project kandi ni project nibaza yuko no mu mahanga munashise amahanga ashovuga ati mu Burundi turafise indirimbo yitwa gendo yumvirizo mvuga ukuntu ivuga neza siko antuka we appreciate a lot kuri kiye gikorwa kandi twarabonye neza yuko urashise akanoti kawe utwara aba video vixen hari yanye utwara big furious kirucoroshe mugabo ngoma ngaruke ku kijanye n'abartiste muri rusangi barakunda kurira bavuga yuko twega abafana tukabona yuko umu artiste amafaranga yaronka bice muri show ibintu bijanye na platform ni twibaza ko bihemba gose nkuko byari bikwiriye mugabo umu artiste aronka amafaranga bice muri show Ado uri mu baririmbyi novuga yuko umaze gukorana featuring n'abaririmbyi benshi batandukanye turifuza kumenya muri way ya featuring est-ce que umu artiste aronka minoti Ado Josan akoze featuring na dufate Billyman Boy urabaha kanoti gakwiriye ku buryo twoko bavuga ati wow canke habamwe ca kintu c'ubujamo bro muri way ya featuring je kubganje iyo hageze kuri featuring n'amazina kuma nigeze nkorana nayo yose jewe ushatse kuza kunyereka yuko like ikintu ca mbere ushira imbere ari note baduhejeje na manager wanje arabizi wow naho buri kusa kose niba udashobora kwanza ku appreciating yuko nanje mfise ukunde kwanza ikorwa cyane ukunde kwanza at least mbone yuko hariho n'indirimbo nimwe mu ndirimbo zanje ukunda ntidukorana kubera yuko I believe in my talent kurushko nizera mu mahera yanje I believe in my talent kurushko nizera ku mafaranga mfise mu mufuko you understand kuko wewe nje nkagusanga ugacumbwira ngo nimbere yuko dukorana kwanza mwe kubana kwanza nakurishe so what uriko urashaka kumbwira yuko jewe ikintu dupfana sakazi n'amahera so niba ari amahera rero nukuvuga yuko wewe ntiduhuje vision kandi duhuje vision nta mpamvu tugiye gukorana you understand so nukuvuga yuko buri musani wese tugiye gukorana nivyo harabamwo akantu ko gushimiranira right ariko si harabasani bamwe nagiye nsanga bagira ati dukore dushobora gukora akambwira ngo je tudakoze tutampaye ibi nshobora gukora okay fine niba icyo ushaka ari ivyo ushira imbere okay fine nanje sibyo narinje nje shaka je naje ndakubwira ngo duko kuko yaba nshaka kuza guhamera nawe kuyakuzanira uzabwira ati bro ndafise 5 million 2 million 3 million 1 million 500 mil dukora
ariko naje ndagusanga nje kugira ngo duko so nashize imbere biko no samahera amahera arahari amahera ni menshi amahera tuzoyaronka bro ona buri je nabambwira abantu ona ati buri mitwe usohotse buri kusohotse buri muntu wese buri mutwe w'umuntu uzoza urabona kijya n'igihumbi cyawe kibitse ya namahera yiwawe ona buri muntu wese ubona mutwe buri wese umuhura nawe buri mutwe w'umuntu wese ubona kijya basivuge twaruye ko ari umuntu wese ari igihumbi cyawe ufise kandi ubishoboye ufise inzira zishoboka ushobora kuyabakuramo but icyo shira imbere samahera so literally gukorana n'umu artiste sinigeze na rimwe shira amahera imbere but amahera muziki wacu of course araboneka nuka ntaraboneka bihagije but araboneka Ado featuring iratanga amaka note mu Burundi aho bigeze featuring ari mu note muri featuring muri featuring I don't think je nta muntu umwe ndihisha featuring yeah nta n'uwo nshobora kurisha featuring forward so urumva je umbajije ngo muri featuring ari mu note je sinzi ukuntu abandi basani bo ngaba charging ariko nta mpamvu nimwe numva ufise yo kuja gucharging umuntu nawe ariko ariyubaka uje kumucharginga kugira ngo mukorane instead wo mubwira ati okay wewe ndabira niba arakaganuka cyangwa gashiruka buteka niba ari desa cyangwa tuwasa cyangwa emilio uko wavyumva hama ucu mwobilija gukora video na audio iri quality kabisa ariko tubanze kwanza erega bro nimbere yuko utangura kuza gusaba bana mahera ndaba industry yacu tubanze tuyubake kwanza tubanze tuyishiremwe amahera tuyiha agaciro ikwiriye tuyishiremwe amahera tuyubake tuyipompe mw'inote twebwe urumva tuyipompe tumva amafaranga gume hagati yacu kwanza movement y'amahera gume hagati yacu tuyipompe mw'inote tuzana abasani bashasha tubafashe hama mu nyuma later on tutangure kuyibyaza amafaranga kabisa navuze muri intro navuze izina ryawe Adolphe Joseph muri ayo mazina Adolphe na Joseph ni gahe zina bakunda kwita ugatumba hari Doruf Doruf Doru sasa bishitse mugahura n'umuntu nyene mwakuranye hariya baracafise akaruka Dorfu nawe ni Ado wewe wanyita Ado ariko home baranyita Doru mama nyitwa Doru of course Doru so literally ni nka nickname ariko like hanze banyita Ado hari ikintu wambwiye before ko tutagura ikiganiro mbwira yuko lifestyle wawe waraciyemo mu buto bwawe nayo ushaka umwana wawe ayicamo let me know nubwo ubuzima bugoye Ado Josan yo baraciyemo utifuza yuko umwana wawe utapambana chini juu mtoto wako asipite katika maisha bro nta nige mvuga ibintu simbe emotional so nina emotional nta kundi but turi mu bantu batanguye inkambi zo yari inkambi yitwa Rukore yari muri Tanzania ubu ntikiriho ndiyoza barayifunze turi mu bantu batanguye izo nkambi right and ivyo byo ni factor iri external ni factor ntashobora gukontrola umve iyo ni factor ntashobora gukontrola kubona narabaye impunzi kuko si jeje nyene hari n'izindi miliyoni z'abandi bantu hari n'abandi bakiriye ubu nyene bakiri impunzi nanje ubwanje ndacyari impunzi kubera ko simba mu Burundi naho ndumva ubwene bwo bwari simba mu Burundi ndacyari impunzi you understand nuvuga ko mu gihe ubayeho hanze uri umunyamahanga ubaye hanze nyine utari wanyu nuri wanyu uri impunzi you understand so nukuvuga yuko hariho life yo kubura no kuburara hariho life iyo life yo kubura numva yuko umwana wanje adakwiye kubamo ariko igiruta byose sinshaka ko umwana wanje nzomusigira ivyo mfise shaka umusigira ikindi urumva ikindimwo nijya experience nagiriye muri ibyo bihe nabaye ikijya kintu cyatumye nkora kugira ngo uyu munsi mbe nduwondewe kijya kintu kinsunika kugira ngo mbandanye nkora kugeza aho nzoshikanira kijya kintu gituma bro ndabwije kuri ubu je kugeza uyu munsi sinari nabinaniwe ko nta baby I don't have baby mama drama
no kids, no nothing. Kandi ni discipline nishize ko je ubwanje kuko kuva kera I knew what I wanted. Numva ni barabwiye atari ubuzima nabayeho butamperemeta kuba nota umwana wanje baho muri ubwo buzima nyene. You understand? So no kuvuga yuko ijya experience, ijya motivation, bijya bihe nabayemo bi motivatinga kuba uwundi no kuzoba uwundi muntu atandukanye mu bibiri imbere. Kijya kindi icyo nshaka kuzosigira umwana wawe. That's fun. Iyo umuntu akaca mu bibazo bigoye surtout twega abana ukiri muto turafise akantu ko kweregera abavyeyi bacu papa tukabaza ati papa kubera iki ari twebwe two turaca muri ubuzima. Zoba vyaragushikiye wowe ukegera abavyeyi baby ukababaza ati wo kubera iki twebwe aho kantu nikigera kabura ku mwana. No ntivyigeze biba kuko ikintu cambere nshimira Imana papa wanje yari umuntu ariko mupambanaje sana hadi leo hustler. Narabimubonye ko nabimwize ko mutama ni wa muntu naho yarafise status ari umuntu yize mu nkambi and stuff, ari umuntu afise doctorate, understand, but naramubona yaraca bugufi akagenda agakora akazi kaboneza agakora uko kangana kose, agakora ama organization yo gufasha abantu ku madosiye yo kuja hanze, agakora ama organization yo gufasha abantu b'imfuvyi mu nkambi, akazana abazungu baje gufasha and blah blah ibintu nk'ibyo. Like naramubona muko yari umuntu yitanga. So jewe nari kuja kumubaza iki ndabibona ntaco, ahubwo icyo byari bisaba yuko ntangora gukora. Niho natanguye genda kubwiye bro na nko mu ngambi yo muri Malawi. Ico gihe muri za 2004, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 mbere ko njya muri Finland. Hafi bro ibi niko ndavuga n'ukuri. Ona kujya kuntu bimba maratrine ajya mawese wimbo manuka guponda amatafari akazi k'ubuyede bro, hafi amazu yubatswe ico gihe hafi ibice 90, amawese yimbye ico gihe hafi ibice 90. Abantu bakora bizona zigenzoga z'ikirundi bakora ko ibintu bisaba gukoresha amazi nguvu, ibintu byose byakorwa ico gihe. Ona kera habaho nk'ibintu byo kugenda ugasanga ugiye kwerekana filme ukagira nkahagara ku muryango gatoza amahera kugira ngo aje kurafi bro, ubwo nubuzi bwankoze jewe bwangize undi. You understand? So like hafa amawese 90% ico gihe yimbwe, amatafari ya ponzu ico gihe, amazu yubatswe ico gihe kubera ubuyede me. So nuvuga yuko like suba hari abandi bana bari bahari bako batakoze nk'ibyo nakoze. So nabiboneye kuri mutama, so sinari mfise time yo kugira ngo ngende kumubwira ati dad why are we poor kweki dukenye. Mugihe narabibona neza, nabona situation turimo muri ko yari situation y'inkambi, and ikindi naco narabona yuko mutama ariko arakora mera ariko arakora, so like ko imwe gusha amaboko mu mufuko, let me work. So nagenda ngakora utuntu twanje tukanzana niba ari ayo makeya nkayabika kugira ngo hageze kuri Noheli sinzoje gusumba mutama ngurira kijya ngurira kiri afite ikorera nkagenda nkigurira ikabutura nkigurira impuzu mutama nawe akagwana n'izindi stress z'izindi z'urugo. Uri mu baririmbyi bazwi, urafise fan base ni yagose, mugabo naragerageje kuca mu ma page ukoresha Instagram canke Twitter canke Facebook. Adonori wa muririmbyi ushaka kwerekana kama uko nakula bata, nuri wa muririmbyi ushaka kwerekana yuko wasohotse na gang, nuri wa muririmbyi ushaka kwerekana yuko una pop champagne, nuri wa muririmbyi ushaka kubera iki ubwo buzima alors que tu dis kuri kwindi level ye amen. Kubera iki udashaka kuba muri ubwo buzima? Turazi yuko abasani benshi baba bashaka bemeze yuko basohotse bakora popping ama champagne, mugabo gacu usanga muri real life suko bimeze sivyo. Kubera iki adotameze uko? Bro jewe ibyo nkora byose ndabikorera jewe, sindabikorera undi muntu kugira ngo mbone kugira ngo amere gutya. Niba ngiye nkagura aga t-shirt keza, it's for me, you understand. And ndashobora guhostinga aga party ngaha muhira, hakaza abantu ngatereka drinks tukadrinkinga tugachillinga tukagenda. But jewe impamvu ntabikora nuko I believe neza yuko like kwerekana abantu bazobibona, but
iyo ugiye hanze ukari bakangwa mugasangira mugagira bijye ukerekana yuko umeze uri fresh, ukerekana yuko uri muri Range Rover, ukerekana ko ufise bijyana biriya, ukerekana ko ufise inzu nziza, bibaye ari byo good, bibaye atari byo naho hari ikintu nizera, hariho matra nizera yuko wewe abandi bantu bamuri kumwe bashobora kuba nk'utu twumwe ngaho turakora hangout ako mukanya ni wagenda turata ariko jewe mba ndi kumwe nanje amasaha 28 24/7 mba ndi kumwe nanje. So kubera iki nkwiye kuza kugira ngo ndaku impressing wewe ndyohera abantu bo hanze mu gihe jewe ubwanje muri jewe no bantaryohera what for? Nze kwerekana yuko am popping champagne nambaye ibintu bihe bizimvye ndi kuri level yo hejuru, like for what reason? Mugihe muri jewe ninataha muiranza ku mugihe muri jewe ninataha muiranza ninza kuba koko ndi jeje nyene muri amasaha 28 ngumana nanje je nyene nza gusanga ko ndiko ndihe. There's no point. And ikindi nacho nuko amahera yanje it's for me. You understand? It's for me. And ibintu anyway hari ibintu bitatu nkunda gukipinga private. My relationship status. Relationship status harimwo bari girlfriend, harimwo family, harimwo iki. Niyo mavugeze n'ubu ni gake nshobora kuba na postinze mama cyangwa na postinze papa na postinze like nko kuri bed and I'm posting. And then kin nacho ni financial status. Amahera no bantunze. Ni bintu bizwi nanje ni vy'uwanje. Sio mpaka waju. Ikindi kigira gatatu nkipinga private ni ntuzenya yanje ni understanding. Ado. Yes. Ndibaza yuko ndiko nuka byinshi. Nanje no. Zakwe? Yego. Kamata tano. Sio fo? Oh yeah. Ni fresh sana. Khanizo sana. Kabisa mugabo nitworangiza kino kiyago cacu tutagiza aka vibe kanyuma bazi. Je ndiko nisabira my favorite song yanje namanumviriza kenshi sivyo? Ni indirimbo yitwa Bibajyaye kubera yuko ni indirimbo sometimes ni ibintu mbona batubetu bakaribu ukavuga ati bibajyahe. Bavuga ko nahindutse kuva ndosa amahera. Bibajyahe no. Ni ibintu ari fresh sana bibajyahe. Kibazo kiri he? Binabakula wa. Basi nipe kare ka verse ka kwanza. Bavuga ko nahindutse kuva ndosa amahera. Ngo singishaka nuko bagendera ngo kwamamara byanteye kugara. Bavuga ko nahindutse kuva ndosa amahera ngo singishaka nuko dusangira naramamaye none ubundagara. Umve sha bingeza hano reka ndabibabwira ndabiyamye ntimuze musubira kama nakula jasho yangu bona bla 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 bla. Hey Bibajyahe jalousie. Kaga patika nyuma. Kubona niriri byanasha Bibajyahe. Kuba nifitiye imigisha Bibajyahe. Kuba ndirimba agasha Bibajyahe. Yo washeri wanje ngaranchitinga Bibajyahe. Oni yigera mpostinga probleme kwa hapo onateinda ntararongora gondo muhungu ndi monora imbere yo kujya ndafotora ngo namuhunga ajya shokora. Probleme kubona nkunda kuboregwa probleme kwa hapo ngo narakijijwe hamandagwa. Bibajyahe nyene. Sasa igiuronka ticket gushika na Finland. Zari bimeze gute? Ari abantu byawe twaza twagiye kera abantu baragenda i Burayi bikaba ari ibintu biri okay tukabaherekeza yo kindege ndi bukamutama bweto hano ashamba uruhigi rwarahindutse ibanda twari tuzi ko bizokunda genda nabandi bana tukaryoherwa wapi muze yamagaye abantu bakeye ku buryo ndibuka twagiye ari kuwa kabiri papa wumva yari afite usengero asengereshamo nari nasengera handi ewana twabimenye muze yatubwiye yuko tuzogenda kuwa kane. Kwanza kuwa kane
kuwa kane yaraduteguye yaradutoye twese baza banje atwara abakobwa bashiki banje batwara nyene irilongwe muri Malawi irilongwe muri capital city ico gihe baragenda barakora shopping avuga ati mutama vipi nibiki ko mbona ibintu ubona ruguzi y'ibintu bitareze neza muzehe aragenda arabakora shopping buke bwaho kwa gatano catora abahungu je na big bro ko turabahungu babiri gusa cyadutwara shopping hama tugarutse dushitse home buke bwaho kwa gatandatu tubona abana tubagiye impene turariye fresh avuga ati ibintu ko mbona umengo ntibisanzwe mwijoro brother tuko twaraje hamwe nyene tugasenga turaje hamwe every time turaje hamwe tugasenga and then umutama batubwiye ati ejo rero muze musezere ku rusengero dusezere ku rusengero bitugani dusezere gute agate muje musezere ku rusengero tuzokwimuka tuzokwimuka narizi yuko tuzokwimuka tuve muri Malawi basi tugende nko muri South Africa canke muri Zimbabwe muri Mozambique kwa Mungu ndagenda ku rusengero ndasezera uko sinarinzi yo tugiye nabwiye ate twebwe tuzogenda tuzova ngaha Imana ibishatse tunabona tena ndahava cyane bakuru rusengero nasengeraho cyangenda kwa papa dushitseho sasa naho muzehe yavuze yo tugiye ndavuga ati muzehe wana numumesha arazi kubika ibanga sha aranze kutubwira arabizi abitubwiye twebwe twagera kwitangaza mu bandi bana inkambi ibintu by'inkambi kera abantu baragenda bari fresh ariko ico gihe twe twaragenda ugasanga umuntu arashobora kuza gutera mu ijoro akabwira nabi ibintu nk'ivyo none aje kubitahura mu nyuma avuga ati it was yari protection yacu none Ado byatangiye kubarira hehe muri kuri success ya ibyo kubajya no literally bibajya he gari no bibajya kubona gute basoko bibajya he ni literally like bibajya he ndikumbaza kuri Ado sini tebi tu ya hivi na hivi to just straight byatangiye kubajya he bro nakubwiye gender preservative ndacagura ibyo uvuga ni byo bajya tu yes bibajya he urumva ni concept y'abantu urumva kujya kuntu abantu bamwe twaraduciringa umva amaze gukora cyavuga ati jamaa panda level umva umuntu akaza kukurondera urumva kurondera kugira ngo mukorane byatangiye kubajya kuri urumva mukorane sasa ukamubwira ati jamaa yangu bona wewe naye narakurondera dukorana ukagara sasa bitugane jamaa naanza kuambia jamaa naanza kugara naanza kufanya hivi atangwe kugara avuga ati none niba basi nibere hiti kigiye bibajyahe urumva hama camura n'abandi bantu nkakajya kaboro ngo natenda ntararongora rase umujama wanje wana hejuru narayiteye kandi ayitera kiri muto ati patagwa kumuvuga bana uri bijya uri biriya duzoge urumva ndavuga ati kashemwe no punchline kugira ngo mvugira abajama banje cyasanga rero sibo gusa rero ndabandi turi benshi nawe urimo bibajyaye no siofo nawe sibibi kumenya ko nditonto nabyo n'ibyongwa nabi warakubwira next summer nyene ugarutse chocolat on ntangorane reka nimuzu z'umwana na pampers ntangorane noza Nari pasho kabisa. Numva ndi ready. Uri ready kabisa. Ado, turangize rero kiyago cyacu. Gishuye sata yuko nagusanze ngaho uri mu mamishemishe mugabo pa après c'est sûr aussi dini program cyangeze ne map za kujamwo. Jefse byinshi byo kuyaga nawe we yabikunda twakora party 1, party 2 na party 3. Tunapiga zetu na party 5 tu. Tunapiga zetu. Kibamba wapi hejuru. Kabisa. Mugabo reka magara rero kuri society turafise aba jeunes turi talented. Yes. Mugabo hariyo talent hamwe na entrepreneuriat. Hariyo talent hamwe na kanoti. Sinzi ni cya kintu woduhanura wewe rufite uko mu entrepreneur mu jeune afite talent. Yo kwitwaramo gutogira talent yiwe ayikuremo kanoti. Ari jambo navuze kare ikintu cya mbere duke gukora tureke kuborerwa fame. Tureke kuborerwa fame ni nk'urumogi man, ni nk'urumogi, ni nka booster, ni nk'ikindi kintu cyo ushobora kunywa ugifashe cyane muri dose irenze gashobora kuba addicted. So abantu benshi bari addicted kuri fame ku buryo
n'ibihumbi 5 10 yaronse ni muri muziki, right? So jewe umbajije ngo abajene icyo no bahanura, icambere cyo nuko like dukwiye gucreatinga, kugerageza kuba creative, kandi iyo creativity jewe nk'ubwanje jewe James target yuko nzoshika ku rwego yuko ntazongikorera amahera azonkorera. Iyo umuntu ashobora gutahura iyo concept ukuntu amahera ashobora gukorera, uburi mu boss. Nimbere yo kutangura kuyaronka amahera muri liquide, muri cash, umaze kuba boss, kubera yuko ukorera kugira ngo uronke amahera, kugira ngo amahera nawe atangwe gukorera, right? So ivyo navyo kugira ngo bishikeko ntushobora kudependa ku kintu kimwe, kuri source imwe y'amafaranga. Niba ufise umuziki kwawe kwinjiriza, niba ari izo show ukora, niba ari biki, creatinga ico umva mu Congereza, sinzi mu Kirundi no bivuga, ariko mu Congereza hariho active income. Active income ni bijya bintu bikwinjiriza amahera, biri active, nuvuga ko biri bya misi yose, wewe ujamo ukanikorera wewe. Niba arakazi kawe ka misi yose kakwinjiriza amahera, that's an active income. Umva ni amahera yinjira ari active. Rero ikindi naco bacita passive, na amafaranga ari passive. Amafaranga ari passive rero ashobora gucreate channel zigeze mu 10 zinjiza amahera. So dukwiye kubaho nka roundabout, uburi hajya hagati, ari wewe uri kuratanga directions, ariko amahera ukuntu ntazanane n'inzira imwe, habeho inzira nyinshi zinjiza amahera. So tube creative mu kurondera izo nzira nyinshi zinjiza amahera. For example, urashobora kubona, reka ndakwereka. For example, urashobora gufata kurangura nk'ivyema, ibiyoba kabikaranga, gafata abadogo bageze mu 10, ivyema by'ibihumbi nk'ijana, ni example gusa. Fata abadogo 10, ugaca buri mudogo acumushiramo 10 y'ivyema, uvuga ati okay, wewe genda udandaze ku munsi nkeneye basi, umva umuhaye umutahe, uvuga ati ku munsi nkeneye basi ijana. Ijana nuvuga ko abadogo 10 ku munsi niyakuzanira, nibikunze ku munsi akuzanira, ashaka kuzanira bakuba ko bose bakuzanira ijana, ku munsi bakuzanira ngahe 1000. So ruvuga ko uko investment yawe igenda ikura, ni kugenda umwongeza agashika, ukamukura kuri 10 ukamugeza kuri 15 ukamugeza. Ruvuga ko uko investment igenda ikura, kugenda uronka abantu benshi, niko amahera yawe agenda yongera, kandi nako nawe abadogo nabo bagenda bagira iki, volume. Conclusion uvuga mu ijambo rimwe, conclusion ni kuvuga yuko dukwiye kuba gucreatinga ico bita multiple stream of income. Ruvuga ko ibintu byinshi bitwinjiriza amahera, ntiturabe ku kintu kimwe kitwinjiriza kabisa. So ni kuko wambeje kuambwiye ko utagana kuri day note ya cyane gose. Turaguhaye nk'amasaha 5. Imana kuronka ikibutumwa Ado Josan kubwiye ati Ado mu masaha 5 la toto pasta Ado mu masaha 5 ndaza kuguhamagara. Guhamagara bro, lazima ni guhamagara kundo bigenda bro. Sindo sasa nica ikintu wokora fast kumamagara vya bindi nyene. Yalla amasaha 5 amasaha 5 ari nikiye kintu nokora cyihuse mu masaha 5 après amasaha 5 Ado Josan Imana iramuhamagaye mu bwami bwawe. Icambere cyo nzi uko isaha ya nyuma noshaka kwimara ndi jenyene, nta family, nobody, ndi jenyene. Isaha 2 cyazibiri n'igice za mbere imbere yuko mba jenyene, noshaka kuzimara n'umuryango. Isaha no actually nk'isaha imwe ngaho between mbere ko ndayimara n'umuryango, no isaha ndayimara ndiko ndasenga. Iyi ndumva nasigaje isaha 1:30. Isaha 1:30 niyo gukora ibyo nshobokera gukora muri ico gihe. Nice. Sometimes umuntu amaze kuba fame araboregwa kujya bavuze ati yuko umuntu ashobora kuboregwa no kumenyekana gose, ukaje usanga aribagiye nuko urupfu rubaho, akibagira yuko anytime ashobora kwitaba umuremyi. Yes. Ado, iki kibazo sinzi ko ukuntu kibaza mugabo baza nibo ndifuza kumenya ubayeho ubuzima bumeze gute witeguriye urupfu rwawe? Mbayeho ubuzima bumeze gute niteguriye urupfu rwanje? Mbayeho nizera yuko anytime
nshobora gupfa. That's number one. Iyo mgiye kuryama every day ndavyizera ko nshobora gupfa. Iyo mvyutse ndavyizera ko nshobora gupfa. So mbayeho icyambere cyo nzi yuko nshobora gupfa at any time. So kwitegurira urupfu sinshobora kwitegurira ikintu ntazigiye kizozira. Ahubwo nditegura jewe muri jewe kugira ngo ico nzi ko ari ciza nkora iciza. Ico nzi yuko nshobora kunshikana kuri target yanjye ashike kuri target yanjye ndagikora. And then like ibindi bisigaye nicare ndyoherwe nkoresha amaboko Imana yampaye, nkoresha ubwenge Imana yampaye, just to make sure yuko ico gihe nikiza naho ntazigiye cyozira nubona mu masegonda ngahe ngiye, but ico gihe nikiza kizoze numva yuko ndi ready, umva muri make ico ngwanira iherezo kiza. Simple. Asante sana, ndagushimira cyane Ado Josan, me enjoy, nagize ibihe bimeze fresh sana ndi kumwe nawe. Yeah man. Ndizera neza yuko anytime ashobora ku flyinga. Yes. Ndamukiriza umuryango hari yanyu babwiye ati ka boss for real. Arabubaha gose kandi abari respectinga gose. Zakwe? Wallahi. Na mama Leki? Sindabizi mama no abeje. Mugaba sister hari yanyu. Barakuze. Shibaze rero bacirinze muri sala ko araba kino kiganiro this Friday. Tubyumva none. Itakwa fresh sana. Mvuge. Akajambo kanyome kiri ku mutima ushaka gusangiza n'abantu badukurikiranye du début à la fin. The right moment n'umwanya wawe Ado Josan. Ngira icyo tubwiye muri HangOut. Cyo ndabwiye bro, ikintu cyambere novuga Imana igira neza. That's number one. God is great. Nuko nari umwisamu nakuvuga ngo Allah Akbar. Kuko Imana ni nkuru cyane gose. And ikindi naco novuga nuko like dukore do planning uva work your plan and plan your work. Gumukora kugeza tugume dukora kugeza igihe tuzoshikira ku ndoto zacu. Ikintu kizoneza ndashobora kunezerwa at least mbonye igihe nzokwigira, mbonye base mfise nk'ibiriyoni 10 z'abajene b'abarundi shobora kubona nzoba narashitse ko narahinduriye ubuzima atari mu buryo bw'amafaranga gusa ariko ngaha. So ijambo rya nyuma sinzi niba ari rya nyuma kuko ndacariho ariko cyo nababwira nuko ndabakunda cyane gose, abakunda ibikorwa byanje, abikurikirana, abakunda umuziki wacu muri rusange, abakunda entertainment muri rusange ndabakunda. And tubandanye gushiramo ingufu mu byo dukora. Ikindi naco gikuru nkunda kuvuga turakunda iby'iwacu but tutangwe kubiha agaciro kabisa. Yeah man. Ndagushimire cyane wowe wadukurikiranye du début à la fin, ndakubwira ati merci gose. Ndibaza ko wize, ndibaza ko wungutse. Ino vendredi dukuyemo kuryoherwa gusa, tuba dushaka yuko wunguka ukiga ukamenya na byinshi bivanye n'umutumire mbafise nitekana cyo ryo kwandi kumwe na Ado Josan. Sijya mbere duhuye, sijya kabiri mugabo ndibaza ku ma screen ya Jimbere magazine. This is the first time twicaranye na Ado Josan. Ndibaza yuko na next time tuzaturi kumwe na Rudolphe. Doruf. Kabisa. Merci beaucoup. Wewe wamaze gukora subscribe kuri Jimbere magazine, ndakubwira ati tunakupenda be hatari mugabo nitworangiza ido show yacu tutaririmbye. Ado Josan afite indirimbo shashi iri kuri account yiwe yitwa bararindiriye. Ushaka gukora subscribe kuri account yiwe ukaduza na views. Turifuza yuko aguma atera ama step. Kuri account yiwe afite indirimbo zibiri zimaze kurenza more than 1 million views. Turifuza yuko ni indirimbo cyangwa the following song turenza izo views. Papa tumarize basi bararindiriye basi. Tumarize basi. Na cyane ngo nibafata gatebe bicare kuko kurindira bahagaze bizobarusha nibafate nishuka bifuke kuko kurindira bicaye bizobarusha cyane bizobarusha. Imana itangaye umuntu nkabo jewe sinoro ntibanezezwa n'iciza c'uwundi n'abana b'inzoka bavyibushe ku mibiri ku mitima baramaze kuyoyoka mu vyiza igihumbi nkora ikibi kimwe kuri bo nico kibone. Indirimbo ndayituye umuntu witwa Div. Respect kuri rya kamera ya hariya cyo tugira guca
pop 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 tutuvuga hangout. Ready? Yes. Okay, turagiye 1 2 3 pop 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 hangout. Zavi kamera yo hagati pop 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 hangout. Turageza hariya pop 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 hangout. Tugira hala 5 big man. Respect.